mugabo usanga kenshi ari babakobwa bavuga ati jewe umuhungu dukundana ansavye ngo turyamane sino kwanka kubera ko ashobora guca agenda kuryamana n'abandi mugabo ntamenye yuko ahubwo kuryamana nawe ari byo mutuma aza kurondana n'abandi kubera ko umuhungu iyo asambanye n'umukobwa akabimukorera neza kuko hariho kubikora no kubikora neza iyo bikoze neza wa muhungu wa mukobwa plutôt urukundo ruguma ruduga umukobwa ruguma ruduga par contre umuhungu nawe biramanutse bihura rumanuka kubera ko kwagenda arakubona agenda abona umengo uri simple byabishobisho bigenda biramuheramwe bukebuke kandi mu kugenda ntagusezera cerere acagira amviye kurondera uyundi no mushakashatsi twaze karesta n'info mama yavyanditse tuturo turaca twishe ngaha bigace gifite maro baba jeune baba degute bagacavuga ati nta kundi cyo mbona kugira ngo gafaranga kaboneke ko ndonse umumere ko ndonse no mupfakazi ko ndonse no mukecuru ashobora kunyizera kangura gati yayi akanyizeza yuko ejo canke bizogenda umutwara gufise ejo nzoronka gatahe aravuga ati nta kundi reka nemere bashire ku marezo sosiyo mugabo nganye ubuzima Isaac TV ho Sali abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane gose ho muherereye kuba bwakeye mwaramutse kuba bwije nabo mwiriwe cyane so murambona ni na Flavia kandi agarutse kwindi ncuro ku bantu batayibwa kwikane Isaac TV kuva mwaka ugitangura turabifurije umwaka mwiza uzobabere w'amata n'ubuki uzobabere uw'imigisha uw'imihezagiro ndetse mu miryango yanyu naho muherereye hose so umunsi rero ngarutse kwindi ncuro nje mfise undi mu invité ari special hari benshi bagiye baramubaza hari benshi bagiye bivanye n'ibikorwa asanzwe akora cyangwa bivanye n'ivyo asanzwe ahanura cyane abajene no shikira abajene uko nanje ndumujene kandi atibagiye nabubatse ni Lenine mana ariyo tumwakire kuri Isaac TV umukunzi wacu tumukunzi wiwe turamukurikirana nawe aradukurikirana ariko no musi twifuje yuko ashika kuri Isaac TV turagwaye kazi murakoze cyane meze neza yego atagindutse mu nyuma ndashima kumengo bakora vyumvira urumva mu mubiri wanje ngene hari gihe mpinduka cyangwa gasanga bibaye kuca kuri mugabo rero muri uwo mwanya ndashima n'ivyahinduka rero namaze gutangura ikiganiro nta kundi baraza kwihangana oya sibiho ko bitaza guhinduka ahubwo biza kubandanya bimeze neza yego I hope ndavyizeye cyane gose icambe tukwifuriza naho umwaka mwiza ngo twifurije abadukurikirana yego tubusangire uzane tubusangire kubera ko kenshi je sinkunda umuntu ambwira ngo umwaka mwiza atazanye ngo dusangire natwaje kugira dusangire ikiyabo aho ni sawa yego ndigado uriko raraba tutangwe twanarize ivyo wara programme muri 2023 ubona ariko vyagenze canke hari kitagenze neza 2023 naguma numva abantu bose bavuga ngo 2023 induru nyinshi ngene ukongwa n'umwaka umeze nabi kindi je nawe natacho warubaye kuri jewe n'ukuri iwawe hari sawa byari kuba kubera ko mu bisanzwe ubuzima bugizwe n'ibintu bibiri kandi imyaka yose bizokwa muri bibiri hari umwanya w'umubabaro hari n'umwanya w'umunezero kubabara mbo narababaye kubera ko bibabaza umuntu ntibibura kandi no kunezerwa vraiment nanezerewe 2023 kubera ko hari gihe usanga kwa mbere wababaye kwa kabiri ugasanga nanezerewe cyangwa kwa mbere saa 7 ukanezerwa saa 8 ugasanga wababaye niko ubuzima ariko bizokwama ubuzima bugenda gucana umva hagi uryoherwa hagi babaye mugabo ifo yuko tumenyera byose ko turi kwisi hari ibintu bigiye bitandukanye abantu badukurikirana kuri Isaac TV bakubonye bace bibaza ati ajogira ngo atubwire ivyerekeye ingo n'imiryango atubwire ivyerekeye urukundo hanini ariko nibaza yuko nivyo twanakumenyemo cyane burya bijya n'umuhamagaro kuri je n'umuhamagaro kuko sindabifata nk'akazi n'ibintu novuga ko ingene vyaje nivyo je nize ibintu bijanye na communication sociale hari ibintu ingene vya lo sociale donc ko lo sociale mu bisanzwe komezwa na communication hama ibintu byinshi abantu bipfira muri manque de communication no kuvuga yuko rero nasanze ari bijya vyaduze mu nk'impano muri jewe bifatanije n'ubumenyi nakuye ku ishuri yego ucumve ko bisangiza abantu mu societe comme ça ingene yitwara mu vyibayemo yego tukiri ngaho nyene Lenine mana ariyo twaramumenye ku radio twamenye mu biganiro bikundwa n'abajene bikundwa n'abantu bubatse ndetse n'abatamakazi yego bose byarabakoraho ariko no munsi nashaka nkaje nk'umujene hariho ibintu
tugenda turabona soit mu réseaux sociaux canke mu kibano bigiye bitandukanye ugasanga nk'abajene bariko bihutira gukora mariage bivanye n'imyaka bafise ugasanga ko bakora mariage n'abantu babarengeye buze babarenge no kuvuga nk'abantu babasumbya gusumbya imyaka hari gutandukana gusumbya imyaka ingahe birumvikana muga gusumbya ngira ngo nk'inshuro nk'iwawe ngira nka 3 zero birageye biraboneka ku ma réseaux sociaux ugasanga umukobwa w'imyaka 22 atwawe n'umuntu w'imyaka 60 combien nkawe nk'umuhinga niki kintu bivuga ko niki kintu bihanura ko cyane ubunebwe n'ubukene ubunebwe n'ubukene kuko ubunebwe nibwo buzana ubukene rero no kuvuga yuko muri kino gihe novuga ko urukundo rwaratitutse ahari urukundo kera ubu hari amafaranga ugiye kubibona directement uwari we wese akibona ifoto acavuga ati uyu muntu akurikiye amafaranga wa undi w'imyaka mikeyi yakurikiye amahera wewe uno ariko hari gihe usanga atari kibazo cy'amafaranga ahubwo amapanki bazi yuko cyo ari kibazo ca manke na affection yarose reko cisanga uwo muntu ayimuhaye birenge n'amafaranga ego birabaho ntibikunda uraze gituma mu bisanzwe hariho ikintu abantu benshi bakunda kwirengagiza hajya burya ikintu cya mbere gikomeye mu rukundo n'amaranga mutima rero ayo maranga mutima uyagirira ku muntu no kuvuga ngo ni wa muntu usanga ku myaka 6 umwana w'umukobwa amaze kubona isura y'umuntu azogirira amaranga mutima no kuvuga ngo wa muntu niba azokunda umuntu w'umukosto cyangwa azokunda umuntu yonze no kuvuga arashobora kubona n'umupapa arenganya akavuga ati ujya muntu vraiment mu mutima bikamubamo no kuvuga ko abantu benshi bakunda kwihendera bakunda kwihenda kuko udasubiza inyuma isanamu ngo amenye wa muntu akunda wari we ugasanga n'abantu usanga barafata kubera ko kwibagira ya sanamu yiwe iyo sanamu mugabo umuntu arayikurana ku myaka 7 n'umwana w'umuhungu nawe arabona n'umumama akavuga ati yego vraiment haro nk'ubu nawe wiyumviriye kera turi kuno muzi wiyumviriye kera uza gusanga ivyumviro ufise no munsi vy'umutipe ukunda ntarahinduka kuva ku myaka 6 rero no kuvuga nta muntu w'umusore kadukoreshe ashobora kugira amaranga mutima y'umukecuru wogira amaranga mutima umuntu asumbanye ko wawe birabaho ntibikundanana ni uno muntu igihe cyose ukurikiranye nabo twagiye turayaga benshi uno munsi amafaranga aratwaye ikibanza cya mbere uno munsi ahahora urukundo kandi benshi no kuvuga ngo navuze ngo ubunebwe kubera iki abantu benshi no munsi abona kumengo nataronka akazi akoresha ikaramu nikaye bizohava bimugora ngena zohava aganye ubuzima uno munsi arabati mbega abana kako bateye imbere nakeneye kumenya ngo bateye imbere biciye hehe oya kandi nivyo biragoye kumenya ngo naka yateye imbere biciye kuko mu bayapani bobo barafise inzira zitatu zica mu mafaranga no kuvuga kugira ngo uronke amafaranga menshi ubwa mbere nuko uba wayavukiyemwo 2 no kuba warayivye 3 no kuba warayarongoyemwo ego bakayaguha kamene no kuvuga ko benshi ntibashira imbere ico cyo kuvuga ngo gukora birazana amafaranga ko benshi baravuga ati bage bateye imbere benshi so kuvuga ko bakora gusumba abandi so arondera abandi gusumba abandi mugabo ngaha nagenda kubwire burya mu bihe tugezemwo umujene wuno munsi biramugura kugira shwa ikina shaka gukora kugira kimuzana amafaranga kurabona ibintu byinshi biramwaba vyo biri mwabatama yego kuvuga ngo warize ngo waragiye guca amadoktora hanze cyangwa ibiki uzoronka akazi uno munsi siko bimeze uno munsi kuvuga ngo uragize projet kugira ngo ushobore gutera imbere no kuvuga ngo atakundi kuntu uzwi biragoye kuko uzokenera abakorondera amasoko uba abantu bose umengo barafise akantu ko gushiranako barafise ikibazo kijaye n'ivyo biturire urumva kugira ngo ibintu byawe by'avance biturire ukunuku henshi si hose mugabo henshi niko bimeze uza gusanga umuntu afise talent aho yo duze ngo bayishigikire bagaca bayikatsa ubu munsi ushobora gusanga ama chance zirakuguye kukaronka kaza ahantu ugasanga mu bakwakira harimo uje kukugwanya kugira ngo barabe yuko wewe uza kugira ane barakwashobora gushiramwo uwiwe nawe ututudo turacatwishe ngaha bigace gifite baba jeune baba dégoûté bagacavuga ati nta kundi cyo mbona kugira ngo agafaranga kaboneke ko ndonse umumere ko ndonse no mupfakazi ko ndonse no mukecuru ashobora kunyizera kangura gati yayi akanyizeza yuko ejo canke bizogenda umutwara gufise ejo nzoronka gatahe aravuga ati nta kundi reka nemere bashire ku marezo sosiyo mugabo nganye ubuzima bage bati pero kenshi uza gusanga hampa ndafise kandi kademu nawe yalimanta yanota kura hahandi no kuvuga ko wa wundi yarakeneye
kubera ko bazi ko namwe abakobwa no munsi mukunda kubera ko namwe bazi ko abakobwa mukunda udufaranga avuga ati mufite udufaranga ya shusho ya wa muntu ntashobora kwanga acaza kurondera ya image yiwe yo kuva mu bwana urukundo rugaca rubandanye kumugoza gusanga nawe ya shusho ya wundi afise kubera ko avuga ati kajya kanoti sino kahusha ko afise umugore mugabo ntaco rekana ugasanga wa mukobwa nawe arafise agahungu nawe yari manta inoti va hahandi ugasanga urukundo rugenda azunguruka wa muhungu nawe yari manta nje kazoronka ikimere azamucitse niwo rudubiro rwahabaye nkunda kubwira ati no munsi ni kibazo cy'amafaranga ivy'urukundo na bibiliya mugahera bivuga mu misi ya nyuma abantu bazakunda amafaranga bikunda urukundo rwaratitutse yes yego cyane umuntu ariko arabonye ibintu biko biraba urabona ko umengo turi mu gihe ca nyuma ihanire byose biko biraba haba ku marezo sociaux biteye n'ubwoba usanga umwana wa 18 atwawe canke agiye ku muntu amusumba kwanza sumba se wiwe asumba se wo muntu iriga nivyo no munsi usanga ariko biragumura abantu usanga abagabo batakiraga amamungo umugabo gasanga no munsi yataye umugore n'abana akaja ku mugore amaye amafaranga munsi ugasanga abagore bo ni bisanzwe no munsi umengo ni bisanzwe ububirgo baravyara abana baregwa n'abagabo batari base babo kubera amafaranga hari umugabo hari kandi babana n'umugabo harababivamwo bakava mu rugo akigira kubera ko yabonye umubosi afite inoti harabagenda bagakwamira ngaho nyene mu rugo mugabo akavuga ati reka tubane mugabo ntaco ariko hari ikindi kishijije inyuma ugasanga mu bana batanu afise aba wa mugabo n'umwe bane bose yabakuye ku mubosi runaka kubera mu inoti sekretera ahantu ugasanga kugira ngo hagume bisaba ivyo basekretera ntavyonze jewe mugabo se babonyene sibo bonyene mugabo usanga kenshi vraiment muri ibintu vy'ubuzi ni ngorane kandi ibintu biza gutuma usanga abagore ntibacu abagabo ugasanga ntibagikunda abagore kuko nizo nshingano mu bisanzwe bakagombye kubamwe mu rugo umunezero ugasanga baratwawe n'iki n'amafaranga nibuza gusanga uno munsi ngo na divorce rero barikomeje benshi barazi ati muri se ntaye navuga uko biragenda uko ninagira uko biragenda ugasanga kandi n'ubunye abajene bucanke abantu bubatse bubu benshi ntibagitinya ijambo divorce babona ko ari bisanzwe nico kibazo nakoye cy'amafaranga nivyo vy'amahera niba uno munsi umugabo araje kumbure yarakoretse ko afise amafaranga ejo ugasanga ntayafise cyangwa agahererwa amafaranga arimuka ukacutanga yagiye gusika ibibagira ni kimwe no kuza gusanga baje ngaha kwa marezo sociaux yanyu ugasanga bariko barina ngurumva je umugore wanje ugasanga ariko barivuga uko vyari biri yangwe umugabo wanje rero ugasanga ejo shanki hijaje barandagazanije nye bigaca bituma rero na vya bindi vya kera twumva ati kera murazi yuko abantu bashobora kwakana kabara imyaka 4 batabana n'umugabo ngo ntagiye n'umuntu umwe abimenye naho je ko baramutsa kwakira bose muri saro ngo mwafite icyumba guyiwe ndakafite icyumba guyiwe cyane ndabizi hama mu nyuma gasubira mugabo ubunyu usanga ari rezo sociaux je vyagenze uku nanje vyagenze uku bakibagira ko hariho akantu uno munsi novuga ngo nagashetani katumye ibanga rigenda ubu ntabanga rigari kweli mugabo rero rezo sociaux yaraje kuvyica ibanga ni n'abacamanza barabaye benshi batagira amadokima nukuri uza urabe hagize nk'ubu niba umusheri wawe mutariko murumvikana uza wumva hari abavuga ngo urumva ngo ituma tumvikana ngo nanameze kunuku nuku ujya mugabo nawe ngo ameze kunuku bakazofana ibintu abo nibo bacamanza batagira dokima abacamanza batagira dokima rero kandi abana bibiri iravuga ati ntugacire imanza bagenzi bacu kandi benshi rero bakunda guca izo manza nabo benshi babitameze neza kuko abo bimeze neza ivyo ntibabibaraba bayibona ko bitabaho benshi rero no kuvuga ko arabanditse benshi bavuze yuko abaje mu ivyo abashingwa n'ivyo akenshi baba bagomba gufuka ivyo wabo ngene babimeze n'ahandi hoho byari bisanzwe kuba umugabo bashobora kuvana n'umugore ni ibintu bisanzwe kumugore ashobora kuvana n'umugabo ni ibintu bisanzwe kubera agashavu kubera mu bisanzwe shetani ntakunda abantu bagira umunezero ntakunda abantu baje hamwe sivyo gusa vyo mu ngendo y'amaigirize mu maigirize y'amaigirize atangwe gutera imbere haca mu bintu vy'injyana usanga bimwe bigabuye ukuna kuri yabo kwanaka bakagenda abo kwanaka bakaguma ngaho tureka ivyo mu buzi iyo ku kazi hatangwe gutera imbere n'abantu bazana utuntu tw'injyane amakoperative gende mu makoperative iyo bagiye kuzana ibintu byo gutera imbere haca injyana ugasanga bamwe bagabuye bamwe bagiye uko abandi bagiye kuno kuvuga ni na mariage ni projet no mugambi rero imigambi yose ija kugenda kwiterambere shetani rayiwanya byose itegeza kuvyivangamo no kuvuga rero bisaba ko mudasamara canke ngo have haza ibintu vy'amashavu ko aranabicana uno munsi haba mwayo maigirize warumvise ko mu misi yari bakubitana ingumu canke kaja gusenga n'imipanga
ugasanga mwayo makoperative nta mabicanye haraho numvise ingozi bishe kubera ibihumbi 200 amasumu bishe kubera ibaze kwica umuntu kubera 20000 hano wazize igihumbi inoti y'igihumbi baramuzibura arapfa arahera igihumbi kimwe ni ivyo roza gusanga no mu ngo uno munsi kubera ko ari umugambi w'Imana kubeza umusanzwe iterambere ni y'Imana kandi ubwira iterambere ibeho haba ubumwe linyo iyo ubwo bumwe rubwo shetani shaka kugira ngo isambure hamwe ibintu ntibigende neza nabo usanga bariko barazana ibintu by'imvururu mu ngo nabantu uza gusanga batanguye gutera imbere ariko Jenny baza cyane turetse ico kintu c'amafaranga Jenny baza cyane ko babuze kutumvira vuze kutumvira hari gihe usanga nka famille yawe ntigushigikiye kutwarwa n'uwo muntu ntigushigikiye kugenda uwo muntu kuko usanga urarengeye ya majambo ariko araguhanura nimba ari famille nimba ari abavyeyi ni gake ntuvyumvirije ni kimwe muri ivyo mugabo ni gake kubera ko satani yashobora guca no mu bavyeyi ashobora guca mu bagenzi bawe yashobora guca ahantu hariho hose kugira ngo urwanye iyo inyo ubwo bumwe mugomba kugira hari abantu jewe nzi bagiye kubana benshi bagiye kubana iwabo babigwanya kuko vyagiye kurangira ahubwo bagiye ari bagarutse kubasaba imbabazi bace baza kubera babonye kungene bimeze hariho abantu nzi bagwanijwe kubera bwoko ubwa mbere bwobo umukobwa ava mu bwoko uretse babivuga w'abatutsi umuhungu nawe yari umuhutu hanyuma rero uwo muhungu baramugwanya ari ibere na mugufi wabo nabo baragororotse sinzi nyimba banyu amata menshi ivyo ntavyonzi baramugwanya barasubira baramugwanya wa mutipe urumva ikigeretse ko yari no mu bantu bari bavuye uriko baraba ngo n'amapeiza nyene mugabo mu nyuma bamaze kubana bamaze kubana umutipe arondera amafaranga kimwe nakabwa cy'amafaranga arondera inoti na iyo noti namwitaba iwabo w'umukobwa wari wasiga mwita mutama maguru umva rega ntibaje kubera gwa bagiye kuragana mu nyuma yaciye amucikiza ubwo nyene baje kubera ayo mafaranga ntibaje kubera urukundo uwo bakundanye uwo mukobwa ya famille y'uwo mukobwa famille bamwe akakora amafaranga yari afise kandi urumva kubera n'ubwo bwoko ningena ameze peut-être mugabo mu nyuma amaze kuronka inoti bavuze ati bana mutama ngaho niyo yitwa mutama uze ariko n'amafamille nyene hari amafamille usanga yexagere burya iyo hari urukundo rwa vrai apana rwarundi uvuga ngo profise amafaranga umuhungu canke umukobwa afise yari urukundo rwa vrai tugakundana no muhungu ntibite ku bwoko ntibite ku kazi akora ntibite mu ntara avamwe vraiment hari amafamille usanga ahubwo ati ava mu ntara niyi ntatugerereho ivyo ni ibintu bitabaho ivyo ni yasenga mu idini riniri ntatugerereho nutuntu kwinshi nyene bacamo nutuntu nyene ni ibintu bidakwiye kuza mu rukundo hagati urukundo kubwo ntigwari rukwiye kugira imipaka mugabo mu gihe bijanye no guprofita ubwo ntibari urukundo amapaje simba mbona ko ari urukundo kuba ukunze amafaranga ntubukunze umutima canke ntubukunze umuntu ubwo bukunze amafaranga mu bisanzwe nivyo twahereyeko nivyo twahereyeko kugira inoti uno munsi irayoboye kweri ata noti nta rukundo biragoye birahari mugabo birabaho ariko ubu biragoye nkawe nk'umuhinga rero nike kintu wo conseil cyane abajene canke abo bantu baza kubatwara babasumbije ko nabo ndega barakeneye guhanuka barabe generation yawe none umuntu no kuvuga ngo nyimba babona ko aho bigeze yego bashobora kubatwara abasheri babo kubera inoti nibarondera iyo noti ahubwo isumba iyabo babatwara ariko naco kiragoye oya ntikigoye reka byose biva mu maboko aho kurondera inoti umujene wari karondera inoti n'umutama yirondeye mu myaka ingahe za 80 za 70 bazoronkera rimwe ubu biroroshe nana bajya batama kera ego bari bafise hari ibintu byinshi bakuramo amafaranga mugabo no munsi ikiryoshe nuko igihugu kiritayo haba jeune icoco ikiritayo haba jeune haro za paege haro za bije nabo nyene bo bikora bikaja mu murongo koko erige ngora nukuza gusanga muri nya paege na ya bije abariko barakora yayo ma credit usanga ari abatama nyene uza gusanga ari abatama cyangwa ugasanga ari arabo babatama ba branche je iki kintu baramba barira je nta nivyo ndaza gusabayo ntayo ndaza gusabayo ariko biba bibereye yuko babikore mugabo gusa je ico nizeye nuko aveke uyu mutama wacu bizohava bija ku murongo
ya ni bukebuke bijya kumura kuko ari utunyanga tumwe tumwe yatumenye biraba birebire hari n'abandi basigaye bakora neza kubera gutinya ko ejo canke hirya bashobora kubafata mugabo vraiment babikore neza aba jeune iyi page none numvise igerageza gushika no ku mitumba abadashoboye kwandika bakababwira ingene babigenza kugira ngo ashobore kuronka agakredi biyungunganye rero bahereye kuri ivyo baca bafatanya n'impanuro bariko bararonka z'abatandukanye amashirahamwe atandukanye n'umukuru w'igihugu ari imwe mu batanga izo mpanuro z'ingene abantu bashobora kwiteza imbere nibaze barabineglige imba babwiye ati profita ivyo bariko barababwira vyo gukora uyu munsi ugiye kuraba n'ibiganiro byinshi bariko baragira nubwo byinshi no musanga hari nk'ivy'insako nta mwanya bagifisa abantu abajene kenshi bariko barirukana iterambere uno munsi je ndaryoherwa numvise ko umujene ari busy uno munsi ndashobora kuryoherwa numvise abajene uno munsi bariko baratahura yuko ibi vy'imigambwe ntaco bibabwiye ubu nta bajene zose ngako bata umwanya ngo ngumva ngo imigambwe mu vya politike ngo bariko ngo bashamirana bapfuye ngo ibinabiriya ubu abajene benshi ugiye kuraba no mu nkundo muriko murabura babareshe nta mwanya bafise benshi nta myanya bafise bari busy no kwirondera amafaranga kuko barazi ko mukunda amafaranga kuko arazi ko niyo ronka kanoti ntazobura umushera shaka washaka zotora nabizi ikiryoshye rero nuko n'abakobwa nabo no munsi bariko bararondera kubera ko uno munsi n'abahungu nta muhungu uzofora aje kudragaza yuko wirigura yerera azi ko wiri kuryamye uze kumuvuruka uno munsi bibaza ko umuhungu araharura amafaranga nyimba panze ararihinzu ya sase nkane mire n'imiburi buri 200,000 ahembwa ngaho no munsi n'ubuzi bungahe uno munsi bahemba 200,000 abajene mbere uno munsi bo bariko bahohoterwa gute araguhaka unumva ahatomboye akaronka kazi ahembwa ku kwezi 80,000 100,000 150,000 ukaza gusanga rero uyo muntu abaye ako kazi ashaka kumubloka kuva 7h30 gushika 17h30 ntaronke ukazi yo kuja kurondera utundi tudira handi mugabo gacu usanga rero wewe wa mujene yakwinjirije amamiliyoni arenga 100 ugaca umuhemba 100,000 ariko we nta nyungu nimwe ariko arahakora imagine abajene bacu bwense niko ndababuza ngo ntibagende gukora ubwo buzi bahembwa ku kwezi mugo baraba amasaha uwo munsi harageze aho twe turakora tukamenya ati uno munsi nyimba nkoza amasaha 5 kwa naka ndaronka ayo mafaranga aya eka hati niko bimeze biva umwanya ukoze nivyo winjije no kuvuga ngo abantu bita abapigiste nibo kawaida bakora ugahembega ico wakoze kamenya ati yinjije ibi hama nawe araza kuganya ibi mugapana ngo urumva kuva 7h30 gushika 17h30 ugasanga yabuze n'ico akora ariko arakina amakarata ku mashini ariko arayirora amafilm arinde ngo ukwezi kuze guhere urumva kubera iki uno munsi abantu urumva bakora kuri wa mugana bavuga ngo umuntu muhenda kumuhemba nawe akaguhenda ko ariko arakora ugasanga mwahomvye mwese mugabe muvuga ati reka dupambane dukora ikintu kizotuma jewe ntera imbere nawe utera imbere ucu usanga n'igihugu kiduze mu mwanya mutoya mumentamike cyane rero ndiko ndavuga ico guce n'unkose y'abajene no kurondera amafaranga uko kurondera amafaranga simavemera nk'ababa ngo nivyanka ngo murazosenga Imana iyo Mana ni wayisenga uzoyibwira iki rero uko kurondera amafaranga zo guhezagira kuki ako kurondera amafaranga rero sukundi nibagende mu makoperative baje hamwe bije ni yiwabo babane bije turiko irikira dufashiki babane payeje irikira dufashiki ukuru w'igihugu yavuze nivyo yakoze kugira ngo abajene biteze imbere rero ntibagotwe kuri iyo occasion kuko se bakuru b'ibihugu bose bazohoza bitaho hineza y'abajene ubu mwanya rero nitwe tuko turasamara bihari ku bwacu je sinza makuru nigeze kumva aho nyene mwiyo migambi nyene ya leta hariho aho babuze abo baha amafaranga niko bataje kuyasaba abajene baratinya canke bibaza ati sugutinya ahubwo ntavyo bazi kuko nibakurikira ama radio aho bagenda kuvugira hanyuma aba bantu nabo ntibakomunika nibaje kwa amarezo sosio bahaze bavuga ati nana uno munsi bije kirakoresha amafaranga uyu munsi nana na cameraman wawe Isaac TV tuyikubise inoti pa abajene twazikora ba Isaac TV kugira abajene ro biteze imbere nibakora ukuntu kugira baronka amafaranga nibatugane bakifise impapuro izi hama leta nayiborohereze ivyo kuvuga ngo urumva kugira ngo umuntu ngo aronke ukaranga muntu ngo 10,000 kandi karanga muntu ari 500 bihagarare oya bira umengo ni officiel karanga muntu yihuta 10,000 ukeneye karanga muntu basi nimiburi kuno agakarata kamatora ndakigafise amatora yevyaye ukeneye ibinibinibiri oya utuntu zenya umujene bamworohereze kuva kuri A gushika kuri Z ariko arondera amafaranga bamuherekeze n'ingene ategura iyo migambi uraba igihugu mu mwanya mutoyi ingene kizoba kimeze uno munsi dufise abashikiranganye umushikiranganye ajeje ugwaruka n'umujene kabisa indevu atega indevu kujya kwa abajene kugira ngo niyegera abajene ntibamutinye uno munsi umukuru w'igihugu avuga ko ari umujamo w'ugwaruka none ko bari to profita
abari ngaha mu muji genda kwa Merido na Viring urangene bakwakira uri umujene uri prioritaire genda we muri protocole n'abajene yego nukuvuga abajene ko turagotwa ndabitevye ko barantunga mugabo ni sawa twumve ingene dushobora kwavansa ejo uza gusanga umuntu yararondeye ukunuku aramenye ukungene kumbura acengetera ejo ngo numufirimason mugo batarakubwira ko numufirimason je ntuburakora naciburashikako naciburashikako rero abajene nibisanzure bamenye yuko igihugu turimwo ni igihugu bifuza ko umujene aje imbere ndimo ni cabo ibi rero navyo vya love bizokwizana ugufisa agafaransa karizana kabisa niko bimeze ntayo ndaronka jewe mugabo buryo umunsi natanguye kwinjira muri bije nkinjira muri payeri bazoya mpamata yampaye naho jewe nzokwido bazogwa ko nabandi baraba we waragiye none oya je sindaje kandi amafaranga babuze abo baya sindajayo kubera yuko cyangwa ufite menshi wewe shirara guhawe ni sawa reka okay je nibaza cyane cyane ku kintu cerekeye dukurondera amafaranga hanini harabuze kwiyumvira umutwe yego ati mbega ninaje gutora zirya miliyoni nkora projet ya ariko ama projet aruzuye ni mugabo ntibashobora kuyumvira erega ni ikibazo ni cyakinera kono kubwira batinya kuzikora kubera bavuga bati dushobora kudashigikirwa nk'ubu hariho cenegeze kubaza umukuru w'igihugu igihe kimwe yaduhaye umwanya wo kugira ngo mubaze nyene twisanzuye ndavuga ati uno munsi ugira gutya ngo uratanguje akantu kaga projet meri izanye igitasi ukazibona ubere iraje urane ivyo byose impana ishimwe bose barakuzana meri yego ivyo utanga umwaka wose ugahera utanze 30 ariko ndarandatse yego kandi umaze kunguka menshi ugiye kuraba muri obere ubuheruka umuntu ugiye kuriya twasanze ibintu baramanuye amakuru baramanuye okay no kuvuga yuko ikintu gihari ntako igihugu kitariko kiragira kugira ngo ushobore kwiteza imbere yorohereze n'abajene bariko barafata ingurane ugaca usanga abantu no kuvuga abantu kenshi bariko barahomba naho bakagira amafraude bakabona muri fraude ni uza kugira ugiye kuraba ugiye gukurikiza amategeko uza gusanga ntabintu ni bantumye kubavugira mugabo byukuri abajene nibatinye ni bavance kandi bagure na mu mutwe no mbere abantu wanashaka batoza amafaranga menshi bajya baza guseka usanga ko batoza inoti nibo baza kenshi naye abandi bo obera ko ushatse ukagira ibi vya society ubaza kuza kukurondera umwaka uheze kandi naho ugasanga amafaranga makesha makeye ntaca kwicira mu mugambi cheka ubandanye ukora neza rero ntibatinye bakore kandi burya iyo umuntu ariko arakora nta mwanya uronka kujya mu ibintu by'ubusambanyi oya uwo uronka gute uri busy n'ubuzi kabisa abakobwa bo uzura umukobwa afite akazi ashaka kumana n'imisi tatandike n'umusheri wiwe kubera iki gende okipe uri mu kazi ari umukobwa yageze kumbwira ngo uratse kuvuga ngo ndi ku kazi nguri jambo ragyoshye kuvuga ngo sheri si occupé no kazi soyons occupés biraryoshe n'ukuri yego cyane ikintu naco nuko bogira mind nini bakiyumvira ati mbega amafaranga tuyakoze iki dukora iki kuko nakagambi gatonye karashobora gukuza umugambi mutoye n'uzana munininya mutonye urashobora kuduza ukavuga ati je vraiment ukira mu myaka 2 imyaka 3 iri imbere ukavuga ati je ibintu narinzi ko nzoshikako ati vraiment ndantangaje mbe waruzi yuko ganana bakobwa bafise utuntu biyungunganyamwo baronka abagabo bafise amafaranga uzi gituma aba bagabo bafise amafaranga sokre yabo ukuvuga ko wewe aravuga ati uyu muntu yirirwa yicaye bizohera he mugabo nyifise n'utugambi duto bazi ukavuga ati je ndiko ndiyungunganya none nko kudandaza amaheri natwara umutangana gute utuntu abakobwa utudusimbi mwambaranga dutwara amafaranga na gute nukuvuga hari utuntu duto twari mitahe mito iyo nukuri abantu bafashe umwanya uriko ratudandaza ku mastati ugasanga ivyo gushira kuri beach gushira ko mama TikTok ngibiki nibiki uri kurashira kutugambi twa uri kurakora n'umugabo gusaba inamba ukamuha nimero burya ravye stati yawe nasanze aba chef baraba mastati n'aba boss baraba mastati akaraba stati yawe akabona posting utuntu ukora avuga ati uyu muntu afite utugambi na hari dutoyi no mushira mu mari yanje yo yikuza bien sûr nukora baronka abagabo bafite amafaranga kandi biyubashe iyi mugari wawe ndavuga ati jewe nzogutwara ashaka gutwara ukamukurikira afise inoti mugabo ukazosatsa ubabaye uri mu marira ukazorizwa naye kandi afise amafaranga yuzuye ari ngaho nimuza gusanga bakubwira ati kuba mu mahera siko kuba mu mahoro cyane bose mugabo yagutwaze yuko uri umunyamiga kuko muri ico gihe urazi gituma ashobora kuguteza nuko agutwara umengo ni impfuvyi agiye kurera
Ugiye muri orphelinat kabisa. nukuvuga umengo ugiye muri orphelinat umengo ni ntungwa agiye gutunga itazogurishwa kandi arakuzibira ibintu byinshi ushobora kuja ushatse ushobora kuri ico ushatse kubera yuko yaramonye yuko nawe mu mutwe mugoro w'imigambi uri w'imigambi aravuga ati uyu muntu ntawe uzoza kumwene nako kuko ari barazi ko umuntu ari okipe so wari we wese mugo yirirwa ajyana umwanya wose ari mu gitanda umwanya wose ari nta kintu kimwe kimwokifite uwari we wese no kuvuga nakarago kabaraye uburenganye wese ni cyane gose tuzere yuko abajene badukurikirana cyane kuri Isaac TV dukwiye guhindura mind tukarondera ico dukora tukarondera ico turi buhagararemwe kugira ngo ejo canke hirya ejo rujya rukundo tuko turashaka dufise amafaranga ntizorubura oya umukobwa afise amafaranga buri umugabo ashaka gutewe muga attention umukobwa afise amafaranga ahongo baramutinya hari kera n'ubu baramutinya kajari kari kera barinda baje kwabo bakecuru nako badatinya bakecuru bafise no rega nyene bakecuru niwe batinya mugabo ari umujene baramutinya izo birabe reka amase yakera ntagiho mu rutaka akaca prevo akaca kuvuga ikibazo muca mugira umukobwa amaze kuronka amafaranga benshi sinavuze bose baca bagara urabona kujya ku nta mwanya afise ego birumvikana no kuvuga ko abajya bagutinya ni babandi bimbura kimaze ni babundi bashaka guprofita babandi mutari kuri level imwe none rega abatanganya amatako nibogera hamwe ego no kuvuga ko wa wundi nawe afise no tavuga ati je ujya muntu uza kubana na wa wundi nyene muza gufatanya iki imigambi harimo example menshi ugasanga abakobwa barafise amafaranga nivyo urusanga baciye bavuga ati jewe rero ko mbona abahungu bataza bantinya n'abandi bafise amarevo bangana ntibaza biyumviye ati jya mu gatwogera ntiyo twemera kubera yuko babona akanota afise bacavuga ati reka twirondere mu muhungu asanzwe araho twivyaranira akana ntibabana mugaba vyarana yo bona bari babandi baba bayaronse bari basanzwe hari ibindi baba bafise mu mitwe yabo erega abantu usanga no kuvuga si kubera ayo mafaranga ahubwo gusa aba yarakinye yararushe hari abantu bahura n'umuhungu wa mbere bahuye no gusambana wa kabiri no gusambana wa gatatu no gusambana ugasanga yararushe dimwe mu mutwe byaramucanze kavuga ati none finale mu rukundo ni iki aba nabonye numva mushatse muzo akashika yabaye degute nyene mushatse muzobigisha nabonye bafise hari kuntu bibavamwo no kuvuga ko haragera igihe umutwe wiwe wononekara akabona ati urukundo ntirubaho baga bose twakundanye barampevye kandi bampevye bangiriye nabi mugabo usanga kenshi ari babakobwa bavuga ati je umuhungu dukundana ansavye ngo turyamane sino kwanka kubera ko ashobora guca agenda kuryamana n'abandi mugabo ntamenye yuko ahubwo kuryamana nawe ari byo mutuma aza kurondana n'abandi kubera ko umuhungu iyo asambanye n'umukobwa akabimukorera neza kuko hari kubikora no kubikora neza iyo bikoze neza wa muhungu wa mukobwa plito urukundo ruguma ruduga umukobwa ruguma ruduga par contre umuhungu nawe ruramanutse bihura rumanuka kubera ko kwagenda rakubona agenda abona umengo uri simple byabishobisho bigenda biramuheramwe bukebuke kandi mu kugenda ntagusezera cerere acagira amviye kurondera uyundi no mushakashatsi twaze karata n'info mamu yavyanditse ariko rero ugiye kubiraba nivyo ngiye kuraba amaseminaire agenda akoresha nkabaza bahungu n'abakobwa mubigira kubera iki ngo hari nyine bawumva nyine ngweka kandi ugasanga wa mukobwa ari umukobwa mwiza kandi wa muhungu aza gusanga nawe rero yagiye kubana n'umukobwa bahuriye na wa wundi yego uwo ari mwiza yari wa wundi nyene yahevye abakobwa rero kenshi abayumva umengo atemeye ngo babikore ahava aje kubikorera uwundi mugabo par contre ubimwankiye azogenda mugabo niyazunguruka hose azogaruka iwawe ko azoguma avuga ati umutima nyina wabana ni wa wundi okano niko kubera ko abahungu mbona abagabo barakunda ibintu bishasha gusumba baba bashaka kuviva experience kandi ikintu akoze akigeze ko ntashaka kukigarukako ntabashaka kugarukako abona ko isemo ateye ni sawa bandanye n'ayandi yavanze abakobwa ngo urumva jingo yabaje handi mureka gende hanyuma azokarukana na kimwe abanza atembere hose hakwagenda kononye yogenda kazogaruka abonye bikenewe hama kandi bene abo birakunda kubagora kubaka kuko uza gusanga nyimba we wahuye na korode akakugira ibintu byaduze ukuguru ugahura na romarika akakubwira ati tuzi nkokora ugacuvura na diriza akakubwira ati duze umushatsi ro ugacuvura n'umwana rero yakuza akijijwe ese shimwe akijijwe mbo akiji apana yinjira mu bakizwe akijijwe ari mu idini dimwe yakuze
ari wa wundi yihanganye no kimwe zimwe ivyo kuduza no kumanura ubaza ko muzobana indwi zibiri utaratangura kwandikira muri babandi cyo subira inyuma kubaza ati none bimeze gute atereka kurongorwa shaho burya ntibisigura guhebana aho ntukampebe yawe shetani bayinjiye kwa Rubere nagwa cavuga ati uracanyunyubuka nanje ndacagukunda ubwiye urumva no kuvuga n'umuhungu niko kuko na wenyene iyo akenyera abakobwa benshi ejo canke hirya yeje gahura n'umukobwa yihanganye nawe namuca inyuma nico gituma nama mvuga ati ni vyiza ko abakobwa bihanganye bakurikira inyigisho kuko ari gihe yumva ivyo bisutwa nyine bavuga ngo bazohurira mu mibano ivyo vyo mubano ntavyo ndumva bigisha mu rero umva bica bisaba yuko uwihanganye aza guhana wundi yihanganye biba vyiza mugo bagakurikirana inyigisho dutanga bugeze bazikenewe rimwe na rimwe kubera ko uwo muhungu igituma aza gucamwe mu mukobwa yihanganye cyangwa umukobwa aje gucamwe uwo muhungu yihanganye nuko batakurikirana inyigisho naco buri kura mu marira mu gitanda mu mabanga yabo gitanda cyane gose nibaza yuko basubiva inyigisho ugenda urabaho ko ahantu hose ugenda urigisha ugenda urashigikira cane yuko bokurikirana inyigisho ndanzibaha kandi zirabafasha ndamaze kumva intahe nyinshi iyo badaciriwemo na ya shetani y'amafaranga akenshi barubaka vraiment bamaze kuronka nk'abantu bakubwira ati vraiment juru rwo gwanje rwasuye ku murongo kubera inyigisho zawe kiravuga ndagwa ama screenshot benshi gusa sinabiko ni vy'ama screenshot nzogutumira umunsi umwe muri seminaire ndagomba kuzoja igihanga kuri Saint Valentin barakunda turacisha mu mwanya w'intahe yego nta kibazo nzogutumira ndashima cyane so nibaze yuko abantu badukurikirana ko barumva hanini cyane ico bakwiye gushingirako mu kugira urukundo rwabo rutera imbere fo tubanze turondera amafaranga ni muri umujene gira uguzi nko kimwe mu minsi ngahe ibivyaye ubundi buswitch ugira indi kandi urumva yuko amagi barazimvye sana kabisa ni umva hose n'umugambi kibujumbura n'amajana 8 kandi mugambi muto uryaho hasi urya niwo mu misi mike kuko iyo uhereye hasi ubona ingene kurevuriwe reka uhereye hejuru ubona ingene kurevuriwe abantu benshi ntibaramenya ibanga ryo gukora utugambi duto nitwo tuntunze jewe yego yako cyane gose nibaze ko bahakuye ikintu kinini cyane cangendegwa ko mu buzima kugira ngo babandanye biteza imbere rero sinzi ko twamushimira Lenine Imana ariyo sinzi ko sakajambo kanyuma batekera cyane kugira ngo tubandanye tugurura mu mutwe tubandanye turondera amafaranga urukundo nago ruzoza kajambo kanyu muri kino kiganiro mugabo kora kaba yakanyuma no bangiye burundu ni muri iki kiganiro hari byo ntara ego kajambo novuga muri kino kiganiro bwa mbere mbanje gushima nshimira n'ubuyobozi bwa Isaac TV nawe ndabashimira kwa mwanyumviriye ko ikindi naco nuko mpereye ku bajene abajene ntibasamazwe n'ibiko biraba muri kino gihe bwa mbere ntibasamazwe n'ivyo bana bariko biraba mu ngo kubera ko mu ngo ibihari uno munsi novuga ko hari ingo nyinshi zirakoreshwa na satani cyane ugasanga nk'umugore arakunda umugabo ugasanga umugabo ntamukunda kubera iki kibazo cy'amafaranga ugasanga umugabo arakunda umugore arakunda umugabo ntamukunda cyangwa umugabo arakunda umugore ntamukunda ugasanga rero harabayeho utuntu tw'imvururu ibi ntibibasamaze ko benshi aravuga ngo ngo cyo kubaka ngo wapi mbonye biriko biraba ico bacihoze hanyuma singo zose zubatse nabi hariho iziba zubatse neza hama nizubatse nabi nazo nyene zashobora kuvamo nziza kuko hari umuntu we bariko aravuga ngo intahe hari umuntu twigeze kuvugana nkitangura bino biganiro abantu nigeze guhuza barakwije imyaka 8 inyuma y'imyaka 7 bari bamaze batari kumwe mugo baragenda barasubira barabana rero no kuvuga ko uno munsi turakwiye kuraba neza na neza yuko ibintu vyiza birabaho kandi iyo utomboye umuntu yatanguye jewe kunyinspirana umuntu wita Socrate niwe yatanguye guhanura ibivyingo n'imiryango yarafise umugore mubi cyane yitwa Xantippe uno mugore yarafise ukuntu yaramumenasa Socrate yari menase cyane mugabo rero abajene baramubaza ati none ga Socrate ko tubona umugore wawe gufasha nabi ashobora kumusanga mu bana akamukubita mu kindobo y'umwanda tubake kweli tubone ngo ni hatari nawe umengo ni hatari ibibazo amagaca avuga ati ko biri kose ni mubake nimwagira imana mugahura n'uwo muhuza muzokubaka agaparadizo gatoyi yego ati nimwagira imana naho mugahura n'uwo mudahuza
muzoca mwira aba philosophe nka Socrate nico abantu Yego. no kuvuga ababobo bakunda kugira ibi byo kwigisha twe duhura n'imiyaga myinshi ni nk'abapasitori bashobora gusenga gasengera umuntu ibimuvuyemwo bikaja mu biyiwe iyo kwawe hari gihe usanga hari komeje asanga araciye mubwiye kubera babona biriko biraba abitahura nico gituma ro nkunda guhanwa n'abantu akenshi ibintu byo kuja ku marezo sosiyo ngo ibintu byanse ibintu byayangaye oya n'umwanya nibihe ibihe navyo biraha ibindi kandi ibintu bigahinduka no kuvuga yuko rero abajene ntibasamazwe n'ivyo bariko barabona ariko basamazwe cyane n'iterambere n'aba bantu usanga bari mu bintu byo kuba ngo umugore yamugoye ngo umugabo yamugoye nabone ntibasamari ntasamazwe n'ikintu na kimwe kijanye n'ibi byo kuvuga ngo urumva ngo ndi stressé harabusanga biyahuye abantu ugasanga bihaye amasumu abantu ugasanga nta kintu bagikora oya samazwa n'iterambere kuko ejo canke hirya yejo ni waba ubwa mbere sante yawe imeze neza hamu bwa kabiri uri kurandura amafaranga kandi urayaronse nukuri uramera neza ibi nivyanka ejo uzohindura mugabo ico bihagaze ko vyose umuntu abishobozwa n'Imana n'amafaranga rero abo n'abana bajene abubatse nabo ico nobabwira uno munsi nobabwira yuko burya yubanye neza n'umuntu wawe biraryoha kandi iterambere rihuta kuko ngo l'union fait la force bamenye rero ko aba bana shetani ishobora kubaho kandi shetani ishobora guca mu muntu wari we wese birimo mu gitabo ca Mika igice c'indwi ku murongo wa 5 no kuvuga ngo ni havuga ngo ntiwishimire umugenzi ntiwishimire ibintu by'inshuti gucyo wonya ntukiratira inshuti atufate n'akanwa kawe bagira ibanga handitse ngo n'umugore wa mufumbatirana bagira ibanga no kuvuga ngo hampande kugira ibanga bakora ibikorwa mu ibanga abantu bafite jalousie barabaye menshi nashaka kuri kwarakora akagambe umuntu runaka akaka kuburizamwo kandi warazwe n'umugenzi uyu munsi usanga abagabo bariko baratwagwa n'abagore b'abagenzi uno munsi ugasanga ufite umushu wawe muragenda mugasanga best friend wawe yamugutwaye je bagize mariage nico gituma bakubwira ati aragowe aravumwe uwizigira umwana w'umuntu ibintu byose babikore mu ibanga ibi uri kuragenda uvuga haraba abantu nzi umuntu nzi umugabo yaramutotse agenda kumupfakazi araho kubera iki yaguma mubwira ngo cenga umugabo wanje amubwira amadefo yereka aramubwira yawe umugabo asanga ahubwo umugore wiwe niyo makarite kuri we yaramutwaye ubu yibana no wundi yazize iki kutagira ibanga bagira ibanga ntugende kuko ejo canke hirya yejo twamatora ibona mu ngo nyinshi uza gusanga uwo mugore agiye guponda umugabo wiwe wa wundi agenda kumuponda ko ni waca muzunguruka ugasanga umugabo ariko araponda umugore wiwe wa wundi agenda kumuponda ko ni we ariko aramuzunguruka bagira ibanga nico gituma ibintu bakora byinshi bavyita amabanga y'urugo hagize akaba mudahurije ko sabana imbabazi muvyumvikane muri babiri muvyumvikane mwe muri babiri nta muntu azoguhenda ngo ariko araje hagati ngo umugabo n'umugore ngo ariko arabahuza nta parikeje barantunga ibi byo bacamanza je ndavyemera mu bintu vyingo ibi byo apare ba marene ngo ba pasitori ivyo je nukuvuga ngo urugo naba babiri ni babiri niwazana mu abandi rero none abo bandi bo urazingene babayeho buri kuritura hari usanga nabo nyene byarapararanganye gusumba usanga ubwo bari byarabaye nayo gusumba mwebwe rigana na hari umuntu ushaka kuza kubwira ingorane zawe ugasanga bafite izo ngorane fois 10 arakura bakavuga ati bana wihangane no kuri bandi zogufasha muko na kinyongera warengana bakavuga ati cyo tiho biracagendeka cyo kuranya ayatako no kuvuga mu bisanzwe ibanga ry'urugo nabo babiri ibizobananira muri babiri nta muntu azobishobora famille ntizobishobora birasaba ikirero birasaba imitima yanyu ko iba connected niba satani yitandukanije naho musenga imana umwanya uzogera mubonye binaniranye naho nta kundi ubuzima bubandanye mugabo ico nashimikiye cyane abantu barondera kanoti iriga ntushobora kugira stress ufise note avuze nk'umugabo avuze ngo aragutaye ufise note ubugira stress yiki haragenda amakazo no atanze arikira kwica irigara abantu no munsi mwo batekereje ko ravuga ati rasiyo ndayizeye ku mugabo ati nkagenda birayangara no kuvuga bagerageze barondera abantu barondera amafaranga bitura no ma cooperative bitura ya mabanke yahaje kugira ngo yorohereza abantu hanyuma ndaze ko byose bizogenda neza mugabo iterambere ndasubiyemwo abantu iyo bariko baratera imbere mu mpande zose satani ntaborohereza arabagwanya satani arabagwanya kugira ngo arabe ko ryatera mbere atacu ryo ushobora kugerako ariko rero
hamwe byose hamwe no gusenga byose birashoboka ya bien sûr muheza gihe murakoze cyane so tumushimire cyane gose wakoze ku mwanya mwiza twize na yari ko tukurondeye uzoza uko ibintu byo kutwigisha twiga abajene ubundi afite icyo ndakuye Drizzy afite icyo akuye ndetse n'abadukwikana afite icyo bazohakura nibazo yuko ejo canke hirya ejo muzogaruka kandi mukatwungura ubumenyi ubwo mfise nta nabutanze bwa mbere umucafu muri jewe kubera ko uko umuntu aturutse siko ndashaka kuvana ngaho kazamva ngo ni napfuye none ndapfa ndabijanye ivyo tuzi nukuza turabisabikanya hama byose bikagenda neza cyane gose ndibuka ko hari umuntu je yigeze ku tuva tudahetse oya nta nakimwe bro hari umuntu yigeze kumbwira ngo shangwa biragoye kwere mugira ngo ninde wubaka inzu mu gisakara ngo biragoye ngo vyavyo byose wewe ngo urafite hano cengetera atoye n'ibintu bisanzwe duce twicara ahantu ndamuganirije icyo gihe nawe yaciye yubaka haswe no kuntanga kuyimuka urumva ko mu bisanzwe nuguhanahana ivyiyumviye kandi rero no kuvuga ngo namwe ivyo muzi muratubwira muri commentaire nimwishingiye gusa guca imanza ngo yanga urumva wiririri oya reka tugende waba ni maze misovuga ngo ivyunguka duhanahana ubumenyi kubijanye n'ivyunguka byo byiza gusumba imana bahezagira amen amen bakunzi ba Isaac TV rero turabashimiye cyane imaze yuko mufite ico mwakuye niwagira akantu kuye kunganya muri commentaire commentaire yose turayasoma ntimuzokwitinye kwandika muri commentaire comme ça ejo canke ngiye ejo nagaruka kugira ngo azoce yishura kuri commentaire yawe so muhezagirwe rero bye bye Isaac TV. Oh.